amahawuri nk'ubu uye bishitse nk'umugore bakamutelefona bakamubwira ati umugabo wawe turamubonye muri hotel ingurabe ari kumwe n'uwundi mukobwa mbega uwo mugore yokwitaba, uyo mugore yocaja gusenga, uyo mugore yorira, uyo mugore yogira iki? Shalom shalom nshuti bakunzi ba Holy Canaan TV, turabaramukije aho muherereye hose, ni tubifurize igitondo ciza. Reka tubabwire yuko tubakunda kandi twiyumvira ko kenshi kabaho tugerageza no kurondera igishobora gufasha impemu zanyu ego n'ingeso zanyu nziza. Reka rero ndamutse mama Haul, ndamuramutse nongere ndamuhe n'ikaze mu kiganiro cacu. Mama Haul meze neza? Nawe n'amahoro? Nukuri n'amahoro ndashima. Amen. Mugira ni sawa? Ego n'amahoro, abana barakomeye, n'umugabo arakomeye. Karaho yakoze kukurungika ngo ubere umugisha abakunzi bo kuri Holy Canaan. Ego ahari nibaza nawe azobiraba yumve ko bamushimiye azohora arandungika. Nuko reka uramutse abakunzi bacu ba Holy Canaan TV. Ego hama twinjire mu kiganiro. Bakunzi bacu dukunda cyane, ndabaramukije ngo amahoro y'Imana abane namwe. Ndabaramukije ngo imigisha y'Imana ibe mu biganza byanyu. Imana yo mwijuru ibagirire neza mu maja no mu maza. Murakoze cyane. Turabakunda cyane muri nkoramutima zacu, muhezagirwe gose. Murakoze cyane. Reka rero imbere yuko twinjira mu kiganiro nyezina nkuko dusanzwe tubikora mu migenzo yacu, tubanze dusenge. Siko biri? Yego cyane. Eka dufata umwanya mutoya wo gusenga. Dushima Imana kubw'uyu mwanya mwiza, tubashimira Imana namwebwe mukomeza kutukurikirana abakunzi bacu ba Holy Canaan TV. Mwumve ngo turabakunda, turanabasengera. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye, icubahiro n'inganje n'ivyawe ubu n'ibihe bitazoshira. Turakweretse uno mwanya tugiye kwinjiramwo, turazi neza yuko uri hafi yacu, uri kumwe natwe, uzi ibikorwa dukora, urabihezagira. Mana reka uhezagire n'abadukurikirana, reka uhezagire ibiganiro vya Holy Canaan TV, umwe wese abibonye bigira ico bimumariye mwami. Ntibabe babandi babibona barengana, ariko umuntu wese azoraba ibiganiro vya Holy Canaan TV bize bimukize, bize bimubere umuti, bize bimubere inyishu y'ibibazo vyiwe. Mana turagushimiye cyane, ntidusaba vyinshi kuko turazi ko vyinshi tubiherebwa ubuntu. Reka rero mwami ugenderere nabaza kumva kino kiganiro ciza, na cane cane kubo kiza kuba kiraba. Urakoze mwami, cubahiro n'inganje n'ivyawe ubu n'ibihe bitazoshira. Amen. Amen. Ego. Reka twongere turamutse rero abanyeshure bari ku mashure kandi tubifurize umwaka mwiza w'ivyigwa. Mama Haul mpezagirira bano bana batanguye amashuri. Nukuri Imana yo mwijuru ihezagira ibibondo vyacu, ibaha ubwenge, ibaha ubwitonzi, ibaha kuroranirwa. N'abigisha turabasengeye ngo Imana ibaha umwete n'ishaka ryo kwigisha neza, kugira ngo abana bacu batere imbere, abana b'igihugu batere imbere, bagira ubwenge, bagira ubumenyi, kugira babere umugisha igihugu. Imana yo mwijuru ivyumve bikore. Amen. Murahezagiwe cyane. Mwumve yuko bibondo Holy Canaan TV irabakunda, irabasengera, irabahezagira. Umwaka w'ishure ni mwiza cyane, uzobabera umwaka mwiza w'amagara meza. Muzomenya ku ishure bizogenda neza. Ego. Nuko ikiganiro rero cacu nyezina kiravuga ngo niyihe nyifato nziza ibereye umukenyezi w'umukristo mu rugo, imbere y'umushinga ntahe wiwe, mu bana ndetse no mu kibana. Rero uno munsi hariho umwigisha mwiza, umwigisha wanyu mukunda cyane Mama Haul, na cane adahengeshanya kubigisha no kubasengera no kubabwira ijambo ry'Imana. Niwe agiye kutwigisha
natwe twese twumviraho n'abadukurikirana bumviraho ingene umukenyezi w'umukristo akwiye kwifata mu rugo. Mama Hauri turaguhaye ijambo. Emwe ni inyigisho nini kandi yagutse kandi nagoye kandi noroshe. Burya umudamu kugira ngo si n'umudamu gusa, burya umuntu wese kugira ngo ashobore gukora ikintu neza nuko abanza kumenya icari n'icyo asabwa, sivyo? Kuko nkunda no kukivuga, abantu benshi haraho ujya kubaka batazi n'icyo bagiye gukora, batazi n'abo bari, n'icyo Imana ibagombako, n'icyo umuryango bashakako. Rero ni byiza ko umuntu abanza kumenya mbega umugore niki, umugore niki, mu rugo niki. Kose n'umuntu akomeye, n'umuntu adasanzwe. Urumva, reka tubanze dusome ijambo ry'Imana mu Itanguriro kugira ngo umugore abanze yumve uwo ari we, sivyo? Hama turaza kuraba, tugenda turaba n'ibyo ajejwe. Niho rero ucumenya ibyo ukwiye gukora n'ingene ukwiye kubikora. Uravye mu Itanguriro igice ca 2 umurongo w'18 haravuga ngo Uhoraho Imana aravuga ati si byiza ko umuntu yibana wenyene, hinge ndamuronderere umufasha amukwiriye. Urumva, umumama, umugore n'umufasha, sivyo? Kandi iyo umuntu amaze kwitwa umufasha, ni ukuvuga ko aje gufasha umuntu ikintu adashoboye, sivyo? Kuko uyu munsi sinoza kugufasha ikintu wishoboreye, ariko Imana ubwayo yarabonye ko umugabo adakwiye. Umugabo hari ibintu byinshi akenye, hari ibintu byinshi adashoboye. Imana iravuga ati rero kugira ngo ibintu bigende neza nkuko jewe ndabishaka mu mugambi wanje, nkuko nabiteguye, nasanze nakoze ikintu kidakwiye, none reka dacuzuza. Kuko umugabo wundi ahegiye kumurema yamuhaye itongo, amwereka ibintu byose birimwo. Umugabo Imana iravuga ati iri rungu uku kudatera imbere ku bintu naremye, reka ndondere umuntu aza kubishira valeur. Ica ngo imuremera umufasha bakwiranye. Rero nagira mbwire umugore wese anyumva, kugira ngo ushobore kuba umugore mwiza, ugenda uzi ngo ngiye gufasha ujya muntu, kandi ushobora kumusanga afise n'intege nke. Ega Imana itabona umugabo afise intege nke ntiyari kure mu mugore, eka ntiyari kumuha umufasha, yamuhaye umufasha kugira ngo complete izo ntege nke ziwe, sivyo? Rero umugore akwiye kumva ngo jewe ndi umuntu agiye kunganira uyu muntu Imana impaye, sivyo? Igihe rero kugiye kumwunganira, uzobona intege nke ziwe, uzobona ibimugora, uzobona ibyo adashoboye, ntuce utera induru. Aho kuvuge ngo mbega izi ntege nke ziwe no zihindura gute ngo zihinduke inkomezi, no mufasha gute kugira ngo ashobore kuzisohokamo, sivyo? Rero umugore si n'umukristo gusa, ubundi umugore en general ugiye ubuze ati jewe hari umuntu ngiye gukompleta, hari umuntu atujuje ngiye gufasha kugira yuzure. Rero ikindi kigira kabiri, mbega none ibyo ujejwe nibiki? Mbega umugore ajejwe iki? Jambo ry'Imana rivuga ngo umugore ni inkingi, ni inkingi. Urabe inkingi burya zisutena ibintu byinshi, nizo zihagarika inzu, nizo zihagarika inzu. Nzitagira inkingi sinibaza ko yohagarara. Nuba n'igisenge, n'igisenge bavuga ko umugabo ari umutwe, bisigura ngo umugabo n'igisenge. Igisenge kirashobora no kuguruka, ariko inzu yihagaze, iyo inkingi zikomeye, inzu ntayije bacasubira gasakara. Umugabo inkingi isenyutse byose birajyana. Nagomba kubanza kumvisha umugore wese ariko aranyumva, yumve ko ari umuntu akomeye, yumve ko ari umuntu akomeye. Kandi uturabe hariho n'umugani mu Kirundi bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore.
iyo umugore ahagaze nabi naho umugabo yararatunga gute, naho umugabo yararagira ibintu bimeze gute, umugore ari gito, urugo ntirushobora kumera neza. Okay. Wavuze uti Imana yaravuze ati reka ndamuronderere umufasha bikwiranye. Bisigura rero yuko hari igihe ushobora gushika umuntu agatwara umufasha badakwiranye. Yego. Mu gihe habaye igihe atasenze atabagije Imana. Okay. Hari igihe arabisha amaso kandi benshi barahusha. Okay. Barahusha. Kandi urumva nimba hariho ijambo rivuga ngo umuhusha tunga ahusha umugore. Watwaye uwo mudakwiranye. Mu yandi majambo habaho guhusha hakabaho novuga mbega no gutumbera byo. Waronse uwo mukwiranye, waronse uwo mwuzuzanya, waronse ugutahura, waronse ukubaka, waronse ugusutena. Mahaure none iyo umugabo ahushije umugore ese kuko urugo rurabaho? Ni induru. Ni hahandi havuga ngo ni umuriro ngo inzu irariraka gaca mu gitondo ikazima. Hari n'izitazima. Hari n'izitazima. Ugasanga n'abantu barazi ko urwo rugo rurimo ingorane. No hanze birazwa ko bataryama baragwana barashwana kubera yarahushije. Bo ntibishobora gushika aho mushwana n'umugabo canke ntimwumvikane ari satani yabateye. Ega satani kadakubwira. Satani ntashobora kuzana ngo agutere adaciye ku ngeso yawe. Ya umugozi satani akubohesha n'uri muri wewe. N'uri muri wewe. Satani hajya tutamuhaye umuryango yinjiranamo iyo dushobora. Muga kenshi uzurabe nitwe twumwugururi. Bo bisigura yuko rero satani arashobora guca muri ryahusha ryawe akinjira akasambura ibintu akadabadanga ibintu. Ego. Kubera yaciye muri ryahusha ryawe. Ego. Ariko ntubona ndakubwira Gigi. Je ndazi neza ko iyo umugore ari umugore w'ubwenge. Ari umugore w'ubwenge naho yohura n'umugabo afise ingeso mbi arashobora kubyifatamwo neza akamuzana buhoro buhoro ukazosanga yaratunganije ibintu byabaye byiza n'umugabo agatangara agateba kanahinduka akabundi muntu mushasha. Kubera iki? Kubera ubwenge bw'umugore, kuroranya k'umugore. Ingenda kubwira reka ngusomere mu Migani 31 umugore aroranye. Uko abameze ingena akwiye kwihanganira. Urumva mbega yemwe ko bigoye none kwihangana. Urumva udasenze ntushobora. Biragoye udasenga biragoye vraiment. Ngo ishimwe ry'umugore aroranye. Umugore aroranye ngo ninde yo murongo ni kabazi araguye kuboneka. Urumva ngo kuko ari uw'igiciro kurusha utubuye tw'igiciro twitwa marijani. Marijani ngo nutubuye tuba mu ntuze muri Oseya tw'agaciro kanini. Sindatuzi mugabo niko numvise. Ariko dufate ko ni nka diyama. Umugore arwanye donc n'uw'agaciro. Uravyumva ngo umutima w'umugabo wiwe wamumwizigira kandi we haburi inyungu. N'umugore azi kuroranya ibintu, n'umugore w'umukozi, n'umugore umve w'igitangaza. Urumva n'uw'igitangaza kuburyo n'umugabo wiwe adatinya kumukonfia ibintu bikomeye kuko azi ko ari yara hotel. Mbega urazi ko ari abagabo adashobora guha n'amahera yarasiyo umugore. Kubera acayanywera acayonona acayasohoka ubu hari ivyateye by'amarigara acaja kuri beach acahita n'abagenzi biwe canke afise yani mahorasiyo yantwetena. Uriko uravyumva ugasanga aratinya. Ariko we umugore aroranye umugore w'ubwenge umugabo ntatinya kumuha gestion. Ati njerera ibi bintu ntatinya ko bazi ati umugore wanje n'umugore w'ubwenge n'umugore azi gutunganya ibintu neza n'umugore atonona n'umugore ahagaze neza azica ashaka adahashaka kuva nashaka kugera. Okay mama Haure uratubwiye yuko umugore ari ingena kwiye kwifata. Hama kandi ko umugabo ahusha itunga ahusha umugore. Bega umugore wewe ntashobora guhusha itunga agahusha umugabo.
naho tutariko turigisha iby'abagabo. Yego nawe nyene arashobora guhusha. Ego. Mugabo nagira ndakubwire umugore iyo ari umugore asenga ijambo ry'Imana riravuga ngo umugore arashobora kwamira ivyamwa umugabo ingeso ziwe nziza zigatuma umugabo ahinduka. Sivyo? Umugore azi kubaka urugo, umugore azi kujera, umugore azi kwihangana, umugore w'umusenzi, Imana iramuhindurira ibihe. Mugabo biragusaba ikiguzi. Ikiguzi cyitwa gute? Ikiguzi cyo kwihangana. Okay, bariko baradukurikirana hariho abafise ingabire yo kwihangana, hariho n'abatayigira. Ni camwa camwe muyerega kwihangana. Ni dusengera. Yego ni camwa. Ni ingabire kwihangana ni camwa camwe muyerega. Amahawuri. Nk'ubu uye bishitse nk'umugore bakamutelefona bakamubwira ati umugabo wawe turamubonye muri hotel ingurabe ari kumwe n'uwundi mukobwa. Mbega uwo mugore yo kwitaba, uyo mugore yo caja gusenga, uyo mugore yorira, uyo mugore yogira iki? Urumva muri vya vyamwa bikwiranye n'ingene umugore w'umukristo akwiye kumera. Urumva baguhamagaye ati umugore wawe ari kumwe n'umugore kanaka. Jewe uko no guhanura wosenga Imana ikaguha kubyihanganira. Sivyo? Yo ikaguha kubyihanganira. Kuko ugiye urakomereka kandi urareyagisa. Ico kiragoye ndabizi. Mugabo jewe uyu mwanya ico no guhanura kubireka kabireka. Ego kuba ariko baradukurikirana abagore muriko muradukurikirana canke muzodukurikirana, kino kiganiro kirabaraba kandi kizobigisha. Urazi gajiji? Urumva ico nzico bakubwiye inkuru nk'iyi ni inkuru ibabaje. Ishobora kugutera no gukora amakosa. Kuko ubu babaye haje umuntu yababaye kenshi arakora amakosa, arakora n'ibyo atokoza. Ariko ni ikintu kiba kirengeye ubwenge bw'umuntu, kuko burya umuntu agutrompa arakomeretsa amaranga cyane ukunda arakomeretsa amaranga mutima yawe. Rero ubishoboye nukuri wo bireka. Nta mukaza kubimubwira watekanye. Hama ukasaba inkomezi Imana kugira ngo ushobore kubyihangana. Ko nasanze hari aho ujya no gusambana biri uburyo bwinshi. Hariho umuntu aje gusambana kubera aragize agafebrese ahuye n'umuntu mugabo siyongezo. Sibyo? Cyangwa mwafatanye urugendo usanga bagiye muri ako gafebrese mugabo bitari muri wewe. Ariko hariho nk'undi muntu usanga afise impemu y'ubusambanyi muri. Nawe urumva akwiye amasengesho. Urumva akwiye amasengesho. Rero numva ngo wewe nk'umudamu yamenye Imana. Hariho n'abagenda kubera ibibazo batewe n'ibibazo bafise akabavuga ati nje kuruhuka. Biva kuki cyakujanye. Sivyo? Rero nk'umuntu asenga nk'umuntu w'Imana. Ndiko ndakivuga kiragoye ndabizi. Nariko nico cyo kwihanganira. Nta wihanganira ikintu kitagoye. Cyoroshe. No kwihangana kandi narigeze gushinga intahe ngaha kuri hori. Ndare ni zibiri ndazibuka. Umudamu umugabo wiwe yajyamana n'umuyaye. Umugore akumva gasinzira, umugabo agahengera mwari muri rinini akacavyuka kaja kwa muyaye. Uriko uravyumva? Umudamu umunsi umwe waraza aparika imodoka kwibarabara. Yari yabagiye dosi. Warinjira mu nzu yumva abakozi bariko batuka
umuyaya wagipfuwe uriko urasambura urugo rwa nyoko buja nta soni ibiki n'ibiki aho bariko baramutuka umugore aravyumviriza cukwe ngo aromboka aritsokera aragenda umugabo ngo yari yavuye muri mission yazanye ishuka rishasha hanyuma umugore ico yakoze n'igiki ngo yaciye agenda samedi aragira isuku arahindura imatera y'umuyaya afata y'amashuka aja kuyasasayo meshe aja kurarira umukobwa umuyaya abona imatera shasha abona amashuka mashasha ati undi munsi zini yabajije umugore ati none mbega kwereke ajya amashuka agiye kuyasasa umuyaya umugore ati none abantu bose muri iyi nzu sabawe ibintu byose byo muri iyi nzu si kwawe byose ni kwawe isigura ngo nagiye kuyagusasira ko n'umuyaya n'uwawe genda uryame neza yani jambo yamubariye umugabo ngo arahwera ngo andimanshe umugore agiye kuri eglise acaramubariye atewe ndindira ngo aramurindira baca barajana bahamagaye abihana umugabo yagiye uwambere urumva umugore nta jambo yavuze mugabo yamwamiye ibyamwa ntiyatukanye ntegeze mugabo izo mbaraga niza base si zabose ariko urumva ko yamwamiye icamwa bituma umugabo yihana kandi atandura ivutse rero ikintu no hanura umuntu ariko aranyumva ubona uri mu gihe kigoye nk'ico c'umubabaro n'agahinda gerageza ubihunge hanyuma ico kintu mukiganire ko après ishavu ryaheze ko nasanze ishavu ni kintu ca mbere oya rirasambura jewe igihe cyose navuze nshavuye byavuyemwo bibi mugabo igihe cyose noba mbabaye nk'ikaruma ngahengera igihe cita tukaganira ko ikintu cyavuyemwo ikintu ciza rero twige by'ukuri no mu bikomeye twige kwihangana nico novuga biragoye ndabizi siriko nani ndabibabwira ndaha nukuri ntivyoroshe ariko umuntu wawe mama Kaura ndagerageza mugabo ndakubwije ukuri biragoye ariko nk'umuvyeyi nk'umuntu akuze nk'umuntu amaze kubona agapfa n'agakira nukuri umuntu yihanganye akavuga ati Imana jewe ibi ndabikurekeye ntavyo nshoboye tora solution wewe nukuri Imana igenda igira neza nukuri igira neza rero uhava uvuga ngo none wewe umviriza nukuri niba ndasubiye kukivuga kiragoye mugabo bigoye byose wizeye Imana irabikunda ivyo nyene bigoye byo kwihanganira kandi waramaze gusenga ugasaba imbaraga kuri hari n'igihe ubibona ibisanzwe kuko nabajya bavyihanganira suko bitaba bibababaza arababara mugabo akavuga ati none urugo sindi buruvemwo kandi kwama mu nduru si solution agahitamo kuvuga Mana uyu n'umusaraba wanje ndemeye kuwikorera nkomeze urugendo nawe mpa amahoro yawe n'umunezero wawe hama dukomeze nugusenga nta kindi kintu na kimwe numva kindi no kubwira kuko hari ibintu bibabaje bivuna umutima atari Imana igukomeje nta biragoye ego biragoye hari n'ikindi gihe umushinga ntahe ashobora kuba erega atari mu makosa ariko umugore akagerageza akayamutama akarorero umushinga ntahe aragiye kurondera ayaronse arayazaniye umugore mbwiye ati madame ngaya amahera yabonetse aho ni mu gihe abaye ariko aramusaba ratio canke ayandi mahera yo gukoresha mu kanaka akamuha hariho abaca bayatera mu maso aya mafaranga ubona arakwira bigenda gute bimeze gute kandi atari kosa ry'umugabo ariko yarondeye ayo niyo yaronse ego hariho n'abayatanga ari make kubera ko bayaririye hariya kubera babononye kubera basesaguye nabo muri uwo mwanya muri ico gihe cyo kwakira amafaranga cyo wokivuga kwiki urumva ayaguhaye yose
gerageza ukure mu bishoboka kandi nawe werega haguruka ukore sivyo nyene umugabo none niwe waza ko ari we yoguma akora wenyene nawe kora nawe haguruka umufashe hama yo yabonetse uzi vy'ukuri ko atari ko arayonona kandi naho yoba yayononye kugira ngo uzane ikirere cyiza ibaze nk'abana bama babona muri ko murashwana abana babona muri ko muragwana ese baza ko ari imbuto nziza muri ko murababibamwe rero ayaguhaye yakire aho kujya gushwana nawe utukana je imbere y'Imana murege ku Mana Imana niyo yonyene ishobora kumuhindura nta muntu yoshobora guhindura uwundi atari Imana rero icyakunaniye wewe gihimana gira uti Imana uyu mugabo we uramuzi niwe ushoboye muhindure umutima we uhindure ugende uyiririre Imana izokugirira neza n'ahantu ugiye kunyinyana nawe ntawe uzoshobora kandi bizotuma muvuna n'umutima abana hama nawe wige gukora wige kurondera kandi iyo urondera nawe arakubaha arakubaha ngaha aye mu migani 31 ngo uwo mugore amugirira neza ntamugirira nabi iminsi yose yo kubaho kwiwe 13 ngo arondera ubwoya bw'intama n'ipampa akoresha amaboko yiwe umutima ukunze ngo ameze nk'amato ngo akurikirana ingeso zabo mu rugo rwiwe kandi ntaje ibyo kwamikara ntaje ibyo kujya byo kwamikara abana be bava hasi bakamuhezagira n'umugabo we nawe akamushimagiza urumva ngo hari abagore benshi bakora ibyiza ariko weho ubarusha bose atari ibyo kwamikara ntaje ibyo kwamikara arahaguruka agakora arahaguruka akarondera ibintu urumvaga agafasha umugabo wiwe abana biwe bamerewe neza kwera nawe ahaguruka n'umugabo nawe akavuga ati uru w'agaciro cyane rero n'umugore inyifato yiwe iratuma niyo mugabo amwubaha mbega urazi ko hari abagabo basuzugura abagore kwera babona bama bateze amaboko n'ukuri atacazana atava muhira n'imisose zana nawe haguruka ukaca wongera ukavuga yuko ayaguhaye ari make nawe nta kintu na kimwe umufasha ntacyo muri kuramufasha oya umugore atera amahera umugabo wiwe n'amakosa akomeye gose daboro ntubuzi ingene yasiragorinze kugira ngo ayaronke nayo hama nawe agashimwa umuhaye nayo kumuta mu maso ura ibishoboka ni wabuzi ko afise ingeso me naho waramuhanuye bikanka senga Imana irahindura abantu Imana irahindura ibihe izoguhindurira mugabo ureke gutera akajagari mu rugo rwawe ukomeretse imitima y'abana banyu urakoze cyane turashari mu kiganiro inyifato y'umukenyezi w'umukristo mu rugo imbere y'umugabo wiwe imbere y'abana ndetse no mu kibano mbega umukenyezi w'umukristo hoho mu bana akeneye kwifata gute mama Khawuri hariho abamama uno munsi usanga bafise inyifato mbi cyane mu bana ugasanga sinzi ko abari ingorane bafise sinzi ko abari ingeso nabo nyene aho bona biragoye araja kunywa agataha yariko aratemba imbere y'abana agataha borewe sinzi yambaye amamini canke ntabyo nzi nyene urumva biragoye wewe nk'umuvyeyi ndazi yuko uzi vyinshi nukuri kino kiganiro turiteze cyane inyigisho Gigi mbega umuvyeyi umwanya ariko aranyumviriza mbe wifuza ko umwana wawe amerago ndazi benshi bakubwira ati nifuza ko umwana wanje agira ingeso nziza azoja mu rugo bikagenda neza nta muvyeyi numwe ndazi ariko araturaba uyu mwanya yahava kubwira ati kubera ko jewe mu mutwe ndi umustar nkeneye ko umwana wanje azonywa urumogi oya nta numwe pe rero nagira mbwire umuvyeyi wese ariko aranyumva ico wifuza ku mwana wawe aba kibewe ubwa mbere niba wewe wifuza ko umwana wawe atazoba imborerwa nawe uborerwa iminsi yose cyangwa wifuza ko umwana wawe atoba umusambanyi nawe usambana iminsi yose menya ngo umwana wawe azosambana kubera n'ibyo yabonye ukora umwana wawe
azotaha amajoro kubera yabonye ko ariyo majoro nawe ariyo utaha. Bisigura ngo imbuto uri kurabiba uyu munsi uri kwibiba mu mwana wawe. Rero niba ushaka ko umwana azomera neza mubibe mwivyiza, kora vyiza kuko abana baratwitegereza, baratuzi ingene tuvuga, ingene tugenda, n'ivyo dukorera mu kinyegero giti barabizi. Nasanze abana baraganira, baravugana ama comportement je hari umunsi umwe umwana wanje yigeze kumbarira ati mama ati twanye tuganira ati abana akavuga se na papa na mama ingene bagwana, ingene sa trompa mama, ingene ashavuriye papa idum baratuzi icara ryacu nihaguruka ryacu. Rero wewe ni waba ushaka ko umwana wazovamwo ikintu kora ivyiza. Abana batwigira ko kimwe ku kindi. Nico novuga nta n'inyigisho yindi notanga. Wewe ni waba uri umugore agenda ari gusa none uri kuramwereka ingene bambara, ni waba uri umugore akunda ko ataha amajoro ugira uri mu makopinage, menya canke nibatahe n'abana ntibazotaha canke nibanataha, menya ko batazotaha kandi ntuzubabare kuko niwe wababivyemwo ivyo. Nuko ego aho ni mu gihe c'abana, igihe c'indero nziza y'abana, ariko kandi no mu kibano naho umukenyezi w'umukristo arakeneye kugira ngene yifata mu kibano. Ugasanga umuntu arakijijwe kandi pe asha arakijijwe mbere ni n'umunyamasengesho wa cane, mugabo akakubwira ati hajya kwanaka ntibarahura ati hajya nta munyu wo hasaba, ati hajya ugasanga ibintu bimeze nabi. Umuntu yitwa ngo arakijijwe mugabo akavuga yuko ari we muntu wa mbere afise inzigo atawo kiririwe. Urumva ubundi mu ndero y'ikirundi niyo uzambe niyo umuntu agiye kugira mariage baravuga ngo urugo ruze kwakira abantu, urugo ruze rw'ingata, urugo rwinjirwemwe n'abantu. Si n'umukristo gusa, ubundi umudamu mwiza, umudamu w'indero, umudamu yarezwe neza, urugo rubere kwiye kwakira abantu, ruba rukwiye kuba urugo abantu bisanzura, sivyo? Kuko hoho biranarushirije iyo uri umukristo. Urumva ivyamwa vyawe nivyo bikwiye kukwega n'abandi kwifuza kumera nk'uko umeze. Igihe umuntu witwangura umukristo hama ugasanga nta n'umuntu ashobora kwinjira iwawe, nta n'umuntu ashobora gufungura iwawe, ntiwikura, ntiwakira abantu, none wumva iyo mana abandi bo yifuza gute? Rero ivyamwa twama nivyo bituma n'abandi bifuza kumera nk'uko tumera. Ni waba uri umuntu adatanga, uri umuntu iwawe atawuhinjira, urumva niyo mana yawe ntawe uzoyizera. Kandi Imana yadutumye kugenda kuyamira, kuyivyarira, kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Rero n'inyifato yacu iravuga. Rero umukristo yarakwiye ubundi kuba umuntu mwiza, ivy'ijambo ry'Imana rivuga nawe akabigendera. Ego nuko ni mu gihe umugore w'umukristo aba ahantu mu rupangu hari imiryango irenga 10. Urabizi ko hama akajagara aho hantu. Hari n'abakurondera n'ukuri asha ku nguvu ku nkoni, bakakuvugisha ku nguvu ku nkoni. Bega nk'iyo bishitse hakaba nk'imishwano hagati y'abo bantu babana mu rupangu bagusotoye, novuga ngo bagusotoye, ni gute umukristo umukenyezi akeneye kwifata muri cyo? Bagusotoye uragerageza kubirinda. Gerageza kubirinda cyane cyane, urumva uri kumwe n'abapagani, haraho bagusotora kugira barabe inyifato yawe. Vyiza wobimakana, ukigira mu nzu yawe ugakora ivyo ubwirizwa gukora, hama ukabareka. Si vyiza yuko ugenda guterana amajambo hama batangure kuvuga ngo wa mukristo bega ni kujya nyene. Numva ari vyiza kuza kugwana, ntibibereye. Oya ntibibereye n'ukuri. Nuko icigwa ni inyifato nziza ibereye ku mukristo umukenyezi w'umukristo. Twizere yuko abakunzi ba Holy Canaan TV muko muradukurikirana, inyigisho zozo muri ko murazironka. Mama Khaouri nako tagira kugira ngo ashobore kugirane kutwigisha
mu mibereho ya misi yose uyu mukenyezi ahari hose ariko aradukurikirana ndetse n'ubudakijijwe ashobora kurabiraho inyigisho turiko turatanga nazo zikamufasha nukuri kuko ikintu citwa umukenyezi nukuri akenyerera ku bintu byinshi n'umuntu wo kwihangana n'umuntu wo kurengera ibintu byinshi n'umuntu wo kuheba agahebera ego nuko kuba ariko aradukurikirana rero mama Haule reka ugira akajambo kanyuma ubabwirira muri rusange akajambo kanyuma ubabwirira muri rusange hama turangiza ikiganiro cacu ijambo rya nyuma norangiriza ko umudamu wese uri kuranyumviriza menya ngo Imana yagushize muri urwo rugo ibizi izi nibirimwo izi nabarimwo umva urakeneye kugenda kuba umugisha wawe hanturoye kandi urakeneye kubera umugisha abana wawe urakeneye no kubera umugisha uwo mugabo wawe rero kugira ngo bishikeko inkomezi zawe ntizobishobora no guhanura gusenga no guhanura kwegera Imana no guhanura ko ibikunaniye ivyo ubona udashoboye ureke kuja kubiganirira abagenzi bawe ureke kuja kubiganirira mama wawe pfukama ubibwire Yesu nagira mama wawe uramubwira kugira ngo agire ica guhanura oya urazi ndakubwira rimwe na rimwe haraho uja kumubwira ahubwo ukamuvuna umutima nawe ukamuvuna umutima cyangwa nawe akananirwa gutora solution y'ikibazo ufise ariko uwonze umwe atananirwa ni Kristo umwana w'Imana nzima bibwire Yesu niwe nshuti yawe niwe mutabazi wawe niwe ari byose kuri byose kuri wewe niryo jambo nobwira umumama ariko aranyumva cyane cyane no muri iki gihe isi yuzuyemo ibidambidambi isi yuzuyemo ibintu bicuritse abantu bavuye ku Mana ibintu byose byabaye umuziki w'uruvange umukristo bakwiye guhagarara akavuga ngo ndasengera urugo rwanje ndasengera abana banje ndasengera umugabo wanje ndasengera umuryango muri rusange kugira ngo Imana iwuhezagire kandi uhindukize batumbera Imana rero nico kintu numva nobwira umuntu nukuri n'ahandi isi turimwo irimo ibintu bigoye kandi n'umwami wacu yarabivuze mu gihe c'iherezo hazoba hari ibintu bigoye ariko ngo arahiriwe uwihangana gushika ku mpera y'isi donc rero wihangane usenga Imana ivyo udashoboye izobigushoborera mwarahezagiwe urakoze cyane mama Haule ku nyigisho nziza uduhaye no ku mwanya mwiza twabanye ngaha nizere yuko abariko baradukurikirana canke abazodukurikirana muziga kandi muzodushimira reka nibutse abataragira subscribe ko mukomeza mugira subscribe kugira ngo mukomeze gushikwaho n'ibiganiro vya Holy Canaan TV ku bakenyezi inyigisho nuko ngo mwo kwihangana ikindi naco kirinzi ivyo byose mugasenga kubera ko gusenga niko kuzana kwihangana gusenga niko guhindura ibihe gusenga niko gutanga inyishu y'ibibazo byanyu mama Haule ndamushimiye cyane ndagushimiye cyane ndashimiye n'abari ko baradukurikirana turabakunda cyane umunsi mwiza bye bye uri mwiza Mana kandi ugira neza urukundo rwawe n'imbabazi zawe biduhara ko uko bukeye nuko bwije mwami wanje Mana yanje nsengeye umumama wese n'umukobwa azokumva iki kiganiro kugira ngo akure mwihishurirwa akure mwicigwa bitume ahagarara neza yizeye wewe kuko ari wewe ushoboye byose mwami wanje n'ijambo ryawe ryabitubwira neza ngo idashobokera umwana w'umuntu ku Mana birashoboka abo vyananiranye baje imbere yawe basenge kuko we nta na kimwe kikunanira rero tukuragije ingo zose muza muri kino gihugu ndetse n'abandi benshi bumva ururimi rwacu bazokumva kino kiganiro ubashigikire mu miryango yabo ubaha amahoro n'umugisha wawe ndagushimiye icubahiro n'amashimwe bikomeze kibicawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise amen amen